Durasana. Nabonye manika. Bakoza Black TV ndabaramukije vana mutubere hose nizo tukabungu Black TV akabungu.com Instagram tuta Facebook ico kimwe nta nkomanzi ngoma dusanga atankomanzi nimwe ni B kuri mikuri kumena Frank kuri kamera uyu munsi watembereye mu bitaro vyitiriwe umwami Khaled Roi Khaled mu kirimi cikinofunofu mu kirimi caje n'indege twazananye n'umugwa aje gufasha abantu batishoboye abantu bagoye mu bitaro amazi imyaka itandukanye myinshi mu bitaro kugira ngo bashobore kubaho nabo nk'abandi bashobore kushobora kuronka ivyo bakore byo kwifuka kurya gufungura gukoresha mu buzima bw'isi yose kugira ngo bashobore kubaho bari mu bitaro mugabo bataburi ibintu nk'ivyo onye ino munsi rero ko muri ko bari mu masanamu katwana n'umu mama aza kutuyagira atubwira n'intumbero yavyo n'ingeve vyagenze rikamukurikirana bareke mukurikirane munga mukurikirana ingeve vyagenze manda mugiye subscribe na like na comment kugira ngo muzabambaye bikuronka ibintu bimeze neza cyane vyo muri Black TV ndakunda cyane. Pia nanje. Ana giona sasa mpaka pia. Lagi.
Intumbero ya kino gikorwa cy'uyu munsi nk'uko turi Fondation Rema Kibondo mwabonye ko irongowe n'umwigeme akiri muto cyane. Rero intumbero yo gufasha ngaha uyu munsi twaragerageje turatemberera ibitaro bitandukanye, dusanga ngaha hariho abagwayi barembye cyane kandi bamaze igihe kirekire cyane bagwariye ngaha. Hariho abamaze imyaka 4, hariho abamaze imyaka 3, hariho abamaze imyaka 2. Kugenda turaraba dusanga n'abantu bakwiriye gufasha. Nkuko fondation yacu Rema Kibondo ariyo gufasha, dufata intumbero yo kuza gufasha abo bana bari mu kibazo ndetse n'abavyeyi. Nibaza ko mwabonye ko bamerewe nabi, mwabonye ko bakeneye ubufasha. Niyo mpamvu, niyo ntumbero nyamukuru yatumye dushika hano kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Twabafashishije ifungurwa ndetse n'umwambaro, naho twarose bike ariko dufise umutima wo kuzokora byinshi. Twabahaye umuceri, ibiharage, amata, ubuyi, isukari, umunyu, agasabune. Ego nivyo twashoboye kuronka na pampers kuri bari abana batoya. Muraje abakoyi bo ngaha uko mwasanze bamerewe natwe kandi kama mu motera ayandi mashira hamwe kuri mwebwe mu. Murakoze cyane. Akamo twotera ayandi mashira hamwe nuko twohaguruka tukagerageza gufasha abarundi bene wacu. Hariho abarundi benshi, abana, abakuze bafise ibibazo by'ubugwayi, bamaze ibihe birebire cyane mu bitaro, bakeneye ubufasha. Naho uko bwo babungana kose barabushima kuko bubafitiye akamaro kanini ya cyane kukungene baba bamerewe. Dasoka twaramutse vana mutumbere hose ni wese atakaburungu Black TV akaburungu.com Instagram na Facebook. Usanga tango manzi nimwe no musi ko nababwiye turi mu bitaro byitiriwe umwami Gared. Numwami muzi yuko heza ryaje n'abazungu, ariko ni fondation yaje gufasha abantu bamwe basanzwe bafise ibibazo bitandukanye mu bitaro, ariko uyirongoye n'umwana akiri muto cyane. Ngatuyagire gatuvye kiyo fondation ni mwidondoro we muri rusange. Amahoro. Meze neza. Ndashima. Zomwitwa bande? Nitwa Yeshakiange Bella. Ego. Iyi fondation yitwa Fondation Rema Kibondo. Ego. Ni wayicreye? Ego. Ipresente bisanzwe. Oya ni wanje umva nije nayicreye, nje ndayirongoye. Ego. Intumbero ni yakugirusha kwicreye. Intumbero umva no gufasha abana batishoboye mukabaronsa ivyo bafungura, menavare, ivyo bambara, hamwe n'amakaye kubiga. Ego. Kwana batishoboye ariko n'umusuma je mu bitaro bimeze gute? Ni mu bitaro gusa muzogira n'andi batandukanye? Ego tuzogira hamwe n'andi hatandukanye. Gituma twatoye bitaro ni kubera hariho abantu bamaze igihe kirekire mu bitaro badafise ubufasha, badafise umuntu abaserukira abitaho abaremesha. Umva twatoye kuza mu bitaro, umva tubazanire utwo dufise, umva uduke dufise, umva tudusangire hamwe n'abandi. Ego. Mwatanguje gena fondation yatanguye mu mwaka uza icyumviro, umva caje umva mu mwaka uza, ariko itanguye gukora mu mwaka uheze, pardon, gusa urumva itanguye gukora uyu mwaka. Ego. Mwifuza gushika he? Mwifuza gufasha ntangana gute cyangwa mwifuza yuko muzoshika he bibi? Tuzofasha abantu benshi dushoboye bivanyamwe n'uburyo tuzobamva twaronse. Ego. Uburyo mfasha mu gukura he? Nimwe mu isopa cyangwa mafisa ndi muzo muravuga ati mukagira fundraising mukagira muzoronke uburyo tuburonka ku umva Imana yadushoboza, kandi umva turaronka nyene duke nyene tuba turonse, nto umva dusangira hamwe n'abandi. Ego. No musaje gufasha nga mu bitaro, abantu baje gufasha nano bamaze umwaka umwe, imyaka 2, washaka 3 bagwariye mu bitaro boze n'abafasha. Ni iki mugira abandi barako badukwikirana kugira ngo nabashe kwiyumvira kuza gufasha nabo? Il faut ko baza
kubafasha ube badafise basi umva nico babaterera basi baze babaremeshe kubera umva bakeneye umuntu abitaho abaremesha umva kanababa hafi yego reka ndagushimira cyane murakoze cyane